Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muteramanye na radio Nderagakura kaze muri ano makuru avugwa kuri uno mugoroba nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Kuri uyu wa mbere hahimbajwe umunsi wahariwe gufungurira abanyeshure ku mashure. Ibirori bikaba vyabereye ku ishure rya Nyamugari muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura bitewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Abayobozi b'amashure n'abigisha bo muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura basabwa gutegura neza abana bimirije gukora ikibazo ca leta, bimenyeshwa n'umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana mu gihe kuri uyu munsi ari kumwe na bagenzi we batatu bagendera bene gihugu bo muri iyo komine. Izi nizo ngingo nkuru zigize amakuru tugira ngo tubashikirize mu kanya tuca tubagira ku muriri. Charles Bigirimana ari mu buhinga bw'ivyuma makuru mugira mu yashikirizwe na Anosiate Ndayizigiye ndasubiye kubaha mwiriwe ndabaha ikaze mu idonido ryano makuru. Kuri uyu wa mbere niho hahimbazwa umunsi wahariwe gufungurira abana ku mashure. Ibirori nyamukuru vyabereye ku ishure shingiro rya Nyamugari muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura aho vyatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Mw'ijambo ryiwe yavuze ko yifuza ko gushika mu mwaka wa 2030 abana bose biga boba bafungurirwa kugira bishoboke. Ahamagarira bene gihugu kugwiza umwimbu biciye mu kurima no mu korora kijambere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elia Irumva. Mu bagiye barafata amajambo bose bamenyesheje ko umugambi wo gufungurira abana ku ishure ari ngirakamaro kuko aho umugambi usanzwe ukorera ibitigiri vy'abana baheba ishure vyagabanutse kandi n'umwimbu uriyongera. Mu ijambo ryiwe buramatari w'intara ya Bujumbura yasavye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu uwo mugambi woshigwa no kuyandi mashure. Nayo waserukiye Pame yavuze ko bazobandanya bashigikira leta muri uwo mugambi. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana amenyesha ko abana bafungurirwa n'uwo mugambi ubu bashika 650 mu gihugu cose, mu gihe mu bushikiranganje bifuza ko uwo mugambi woraba abanyeshure bashika 2 miliyoni. Ibitari bike rero ngo bikaba bimaze gukorwa kugira hiyongere ko abandi banyeshure bofungurirwa. Umushikiranganje François Habyarimana yaciye akeza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu kuko atacatagira kugira ngo uwo mugambi ugende neza. Turavye ibitigiri twategerezwa kugaburira ku mashure, turacafise abanyeshure barenga 2 miliyoni batarashikirwa n'uwo mugambi, kandi mu ntumbero twihaye ari uko mugambi wo gufungurira abana ku mashure woshikira urwaruka rwose rwiga mu mashure shingiro yo mu gihugu cyose. Aha twagomba kubashimira icese nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu ku ruhara mwagize kugira ngo leta zunze ubumwe za Amerika zishobore kuturosa uburyo bungana n'imiliyoni 29 z'amadolari y'abanyamerika azofasha gufungurira abanyeshure bangana hafi 60,000 bo mu mashure agera 100 yo mu ntara ya Ruyigi mu kiringo c'imyaka 5. Yaboneyeho kumenyesha ko uwo mugambi ugiye gutanguzwa icese mu ntara ya Makamba aho abanyeshure bashika 17,000 aribo bazohungukirako. Mu ijambo nyamukuru ryashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yavuze ko hamaze kurangurwa ibitari bike na leta y'u Burundi naho hakiriho abana batari bake batarashikirwa n'umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Icifuzo ciwe ngo nuko gushika mu 2030 abana bose boba bafungurirwa ku mashure. Yateye akamo abana bariya gushigikira ico cifuzo kugira kisoje mu ngiro. Ivyo navyo ngo kugira bishoboke bisaba ko abantu baja ku kivi bakarima kandi bakorora kijambere mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Kugira ngo umugambi wo gufungurira abana ku mashure uramire urwaruka n'abarundi bisaba ko dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu tukarima kijambere kandi tukorora kijambere ku bwishi biciye mu mashirahamwe ariyo makoperative kugira ngo uburyo bw'amafaranga bwategekanirijwe muri uyu mugambi bukoreshwe mu gusumira ahanyene iwacu ivyo bifungurwa tugaburira urwaruka rwacu. Ni muri iyo ntumbero duteye akamo abarongoye intara umugambi ukorerwamwo yuko bodufasha kumvisha no guhimiriza abenegihugu
uruhara rwabo ko ari ntangere kugira ngo umugambi ushobore kuramba ku neza y'ibibondo mu gukaburira abenegihugu mu guterera ibifungurwa mu gihe c'imbura kuko navyo vyosahiriza cane. Yaboneyeho gusangira n'abanyeshuri bo kw'ishure shingiro rya Nyamugari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe gufungurira abana kw'ishure. Elia Irumva tukaba tugushimiye mwomenya ariko kandi ko icivugo c'uno mwaka ari duteze imbere uburimyi n'ubworozi kama mu bihugu vyacu no mu karere kugira ngo habe guhanahana ibidandazwa mu bihugu vyacu byosoko y'umugambi urama wo gufungurira abana ku mashure ku neza y'inyigisho z'akanovera. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana ari kumwe na bagenzi we ujejwe amagara y'abantu no kurwanya sida Sylvie Nzeyimana ujejwe amasoko ntanga nguvu butare n'agataka Ibrahim Wizeye n'ujejwe ubushikiranganje bwo gufatana mu nda Imer de Sabushimike bagendeye ku muhingamo kuri wa mbere commune Muha iringa mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo kuganira n'abenegihugu bo muri iyo commune ibijanye n'ibisata barongoye. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yasabye abajejwe indero n'abigisha gutegura neza abanyeshuri bimirije gukora ibibazo vya leta kugira ngo hazoboneke umwimbu mwiza. Umushikiranganje aragabisha kandi abayobozi b'amashure basabwa ibitigiri vy'abanyeshuri bagaheza bagatanga ibitari vyo. Ni inkuru ya Eric Yarankunze. Mu bibazo vyashikirijwe umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana muri ugo rugendo harimo ibijanye n'amatati yibonekeza mu mashure y'abikorera utwabo aho abigisha badahembwa n'abarongoye ayo mashure. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana akaba yasavye abigisha bose bo kuri bene ayo mashure badahembwa kwitura ubushikiranganje kugira bubibafashe. Umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi akaba yaboneyeho akaryo ko gutera kama abigisha n'abajejwe indero gutegura neza abanyeshure bimirije gukora ibibazo vya leta harimo ico mu mwaka w'icenda kugira hazoboneke umwimbu mwiza uno mwaka. Ikindi nagomba guhereza ko nuko twimirije vya bibazo vya leta ca kibazo cyo mu mwaka w'icenda kizokorwa kuva itariki 30 z'uku kwezi nyine turimo. Ndashaka gusaba abarongozi b'indero bari ngaha n'abayobozi b'amashure yuko botegura abanyeshure neza kugira ngo umwimbu uzuye mwiza gusumba uwo mwaka uheze. Akaba kandi yasuye gukebura abayobozi b'amashure shingiro batanga ibitigiri bitari vyo vy'abanyeshure kugira baronke uburyo bwinshi bakoresha guhagarika iyo ngeso kuko ituma bivugwa ko hari abanyeshure benshi bahevye ishure kandi atari vyo. Ivyo biharuro n'ukuri birateye ubwoba aho bavuga yuko abana barenga 70,000 bahevye amashure, ariko tugiye kuvyinjiramo neza dusanga nivyo hariho abahevye, ariko dusanga hariho no kurenza urugero kw'abayobozi b'amashure, aho vyagaragaye mbere ku mashuri amwe ko hari abayobozi banditse abana barenga 100 bavuga ko bahevye kandi abo bana batigeze babaho kuri iryo shuri. Bisigura yuko ibiharuro biriko birazunguruka bivuga yuko ngo abana barahevye amashuri kuko bijya biharuro atari vyo na gato. Aho rero twashaka gukebura abayobozi b'amashure na cyane amashure shingiro kugira ngo bikebuke. Turamaze gukora amatohoza mu ntara zimwe mbere abo twasanze bararengeje urugero n'ukubahana twarabahaye. Kuvyerekeye ubukene bw'amatara n'amazi bivugwa mu makariti ya mwamwe yo muri commune Muha, umushikiranganje w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka Ibrahim Wizeye yamenyesheje ko bari ku kivi kugira ngo ivyo bibazo bitoregwe umuti. Agasaba bene gihugu gutanga amakuru igihe cose hari umukozi wa Regideso abasavye amafaranga kugira ko icuma kiba capfuye. Ugasanga umuntu amatara apfuye kugira ngo aza gusubirize uwo wikoze ko ashaka kabiri kugira ngo aze abikore. Wa mwima kabiri ntaze twarababwiye mugerageze mu bitugiye turahembwa barahembwa kandi bahembwa kuri ayo mafaranga yanyu. Niyo mpamvu ubateye ingorane kuri ico gikorwa abasaba ibidashoboka mu turya kara zobaseruka ko byihute. Nayo umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida Sylvie Nzeyimana yasavye abene gihugu bo mu gisagara ca Bujumbura kuja baritabira ku bwinshi amasekeza yo gucandagisha abana kuko ngo ibiharuro vyerekana ko muri ico gisagara ari abavyeyi badacandagisha abana ku rugero rushimishije. Nayo ku kibazo kijanye n'abahura n'impanuka zijanye n'ihindagurika ry'ibihe, umushikiranganje ajejwe gufatana mu nda Himeri de Sabushimike yamenyesheje ko umuti ari ukwimurira abo bantu ahatagira bene izo mpanuka, hagasaba bene gihugu kuja barabitahura. Eric Yarankunze tukaba tugukengurukiye tukivuga ibijanye n'imyiteguro y'ikibazo cyo mu mwaka w'icenda gitanga uburenganzira bwo kwiga mu mashure nyuma ya shure shingiro
abanyeshuri bashika 357 nibo bitezwe gukora ico kibazo mu ntara ya Muyinga nkuko bishikirizwa n'urongoye indero muri iyo ntara Misago Blaise Pascal. Abo banyeshure ngo bakazokorera mu bibanza 46 akavuga ko ahenshi intonde z'ivyigwa zarangiye agasaba abigisha kubandanya bategura neza abanyeshure abazocungera nabo akabasaba kuzokorana umutima munda. Muri intara ya Muyinga imyiteguro novuga yuko uyirembeje kuko nk'abana bazokora ico kibazo bose baramaze kwitegura. Avuga yuko muri intara dufise abana bashika ku 357 bategekanije kuzokora ico kibazo, bazokorera amasantre 46, hakaba hakenewe abazofasha bamwe twita abasurveya 95. Nkavuga yuko ivyigwa bisa n'ivyarangiye hatari hake, ariko nk'aho batararangiza bagerageze kugira ngo ivyigwa bizobe vyarangiye vyose, cyane cyane abigisha bagafasha abo bana bagerageze kubasubiriramwo hazihagere abana biteguye koko. Akamono batera cyane cyane bazocungera ico kibazo nuko bo kumva yuko ari ibikorwa vy'igihugu kandi bazabikore umutima uri munda, cyane cyane bafashe nk'abajya abana kumbure sanga bigora babereke ingene bategeza kwigenza kugira ngo ico kibazo gikorwe neza mu mutekano, tubone yuko nyene dushitse kwihangiro twipfuza aho umwana wese akora kandi akaronka umwimbu ku byo aba yakoreye. Radio Nderagakura tubandanye n'amakuru y'indero. Gutunganya umunsi ujanye n'imico n'akaranga ku mashure bituma abaregwa bahurira hamwe n'abarezi bakayaga mu gihe bahora bahurira ku vyigwa gusa, kandi abaregwa bakagaragaza n'impano zabo. Bivugwa na Patiri Dismas Harerimana, umuyobozi wa Lycée Notre Dame de Vugizo, ishure ryo mu gisagara ca Bujumbura. Mu gihe kuri wa gatandatu iryo shure ryari ryatunganije umunsi wiswe umunsi w'umuvukano. Patiri Dismas Harerimana, umuyobozi w'iryo shure, amenyesha ko uyo munsi bawutegura mu ntumbero yo guha akanya abigisha, abarezi n'abaregwa kwiginana bagasangira ikiyago. Hano kw'isi ya Vugizo twaramukanye umunsi tw'umunsi mukuru w'umuvukano, aho abanyeshuri bose Vugizo biginana n'abigisha, abarezi bagasangira inkino, imvyino, intambo n'ijambo, mbere kakaba akaryo keza ko gusubiza hamwe kubo vyoba bitagenze neza mu migenderanire. N'umunsi wo gufatira mu nda hamwe, mbere n'ugwaruka hagati yago rwigishwa rukamenyera gusubiza hamwe. Boniface Irankunda, umwe mu bigisha bo kuri iryo shuri, amenyesha ko umunsi nk'uyu ari ngirakamaro kuko utuma abanyeshuri baba bamaze kwigabura mu migwi itandukanye begerana kandi bakerekana n'izindi mpano ziba ziri muri bo. Mu gice ca gatatu haba hamaze kuba imigwi myinshi mu mashuri, abitwa ko bazomenya, abitwa ko bariko baragerageza, abitwa ko batazomenya nabo baca bamera nk'abagorana. Ariko rero umunsi mukuru nk'uyu iyo ubayeho ugerageza kwegeranya iyo migwi yose, bumve yuko usangira hamwe n'abigisha ari ikintu ciza kibakure mu bwoba, hambavu yuko duhurira mu manota n'ivyigwa, ariko kandi dushobora gutera inkuru n'umuvyeyi wiwe tukabiryoherererwa, kongera tukabona impano bafise. No kuri niyo mugisha Valeur Glorieuse, mu baregwa bo kuri iryo shure, ngo ku ruhande rw'abanyeshure niko babibona. Umunsi mukuru uratwigisha kubana hamwe n'abigisha, abarezi n'abandi bagenzi, abana batoyi bakuru, bakatwereka ivyo tutari tuzi. Kuri Boniface Irankunda ngo uyo munsi mukuru urafise akamaro ku mwimbu w'abanyeshure, narijya ngo mu gutegura uwo munsi bategera basiga inyuma guhimiriza abanyeshure kugira umwete mu kurondera amanota meza. Iyo tugiye mu munsi mukuru w'umuvukano barisanzura umutwe, rero birafise ico bitanga mu magara, mu vyigwa navyo untu bahora batubona mu ishure ubwoba buragabanuka. Rero mwimbu birawuzana nivyo, kuko hajya kugira ngo umuntu aronka amanota meza bikora ku tuntu twinshi. Yaba umuyobozi, abarezi canke abanyeshure baratera kamo ayandi mashure ko boza baratunganya umunsi nk'uyo ngo gukaringira akamaro, na cane cane bagafashanya mu nteguro yawo kugira ngo ugumane akanovera ubereye. Kwisa imwe ni minota 46 turabandanya n'amakuru twabateguriye. Kuri w'Imana niho harangira amahiganwa y'imisi 2 yateguwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi Ober, yabereye mu ntara zine: Makamba, Gitega, Ngozi na Cibitoke. Mu ntara ya Makamba, ishuri ry'akarorero rya Makamba rikaba riryo ryabaye irya mbere mu kwishura ku bibazo 10
rica ritsinda ku manota 100/150 nayo Lycée Rutana yabaye ya kabiri yishuye neza ku bibazo bibiri bitanga amanota 20/150 ni nkuru tuyibaze Celestin Ndacayisaba. Amahiganwa y'abanyeshure bahurikiye mu migwi y'abagenzi b'amakori n'amatagisi Club Ami du Fisc yabereye kuyu w'Imana mu ishure ry'akarorero rya Makamba yitabwe n'amashure yo mu karere harimo ishure ry'akarorero rya Makamba, ishure ry'imyuga n'ubuhinga rya Makamba Etema, Lycée Rutana yo mu ntara ya Rutana hamwe n'ishure ryisumbuye rya Magara ryo mu ntara ya Rumonge. Ayo mashure yaserukiwe n'abanyeshure 200 bahurikiye mu migwi ine yose yaje iherekejwe n'abarezi bayikurikirana bakaba rero bahiganywe mu gushimagiza ivyiza vy'imashini ya OBR sohora amafacture babicishije mu mico n'akaranga vy'u Burundi aho twovuga nk'indirimbo intambo ivyese ibicuba amazina no mu nyandiko. Igice ca mbere c'ibibazo kirangiye ishure ry'akarorero rya Makamba ryabaye irya mbere ku manota 25 ku 30 irya kabiri riba Lycée Rutana ku manota 23 ku 30 nayo irya gatatu ryabaye ishure ryisumbuye rya Magara ryo mu ntara ya Rumonge ku manota 13 ku 30. Mu gice ca nyuma c'amahiganwa abanyeshure bishuye ku bibazo 15 umugwi wo kwishure ry'akarorero rya Makamba ucubu wa mbere mu gutora ibibazo 10 bikwiza amanota 100 uwo kuri Lycée Rutana ubu wa kabiri mu gutora ibibazo bibiri bikwiza amanota 20. Abanyeshure Prince Louis Iranezereje na Baraka Sierra Manirakiza bo kwishure ry'akarorero rya Makamba bakaba ari bo bishi ibibazo vyinshi bakaba bahimbawe niyo ntsinzi bakamenyesha ko bagiye gukorana umwete ngo bazotahane ikibanza ca mbere mu mahiganwa yo ku rwego rw'igihugu yimirije. Iryo shuri ry'akarorero rya Makamba ni naryo ryari ryatwaye intsinzi mu mahiganwa nkayo yari yateguwe mu mwaka wa 2020. Ayo mahiganwa yejo akaba yasozerewe mu gutanga udushimwe tw'ibikoresho vy'ishure ku banyeshure bose bahiganywe. Celestin Ndacayisaba tugukengurukire mukamenya kandi ko mu karere k'uburengero ayo mahiganwa yabereye kuri Lycée Cibitoke hakaba hahuriye amashuri 5 Lycée Vugizo niyo yabaye iya mbere hakurikira ishuri ry'akarorero ryo mu Ngagara iya gatatu iba Lycée Municipal Rohero nayo iya kane iba Lycée Cibitoke mu gihe iya nyuma yabaye Lycée Butara. Ikigo cyo gutoza amakori n'amatagisi OBR kirashimishwa n'igikorwa kirangurwa n'imigwi y'abanyeshure bise umugenzi w'umutangakori ivyo vyavuzwe n'umuvugizi w'ico kigo Stanley Ndakumana mu gihe bariko basozera ayo mahiganwa yabereye mu turere dutandukanye tw'igihugu ariko akavuga ko iyo migwi kiri mike agahamagarira abegwa n'igisata c'indero gufasha kugira ngo bashike kwihangiro ryabo ryo gushinga iyo migwi mu mashure yose yo mu gihugu. Tumbero y'ikigobere yo gushinga imigwi y'urugwaruka niyo kugira ngo duhimirize wa mugenzo mwiza wo kuriha neza amakori n'amatagisi biciye mu gwaruka kuko bafashe yuko gwaruka ari nk'amatuta ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu biza gutoramwo no vugamo ingemwe muri urugwaruka niho hava abajejwe inzego zose z'igihugu abarezi abigisha abaganga abasirikare abadanda abarimyi beza no kuvuga ni vyiza rero yuko nico cari kibuze mu Burundi umuntu wese akirugwaruka ategerezwa kuzirikana ineza yo kuriha amakori n'amatagisi gutyo igihugu ntikizoze kiranyinyurana n'abantu bageze mu buzima bwa none aho usanga umuntu nkumbure mudandaza atabikora neza umusirikare adacungera neza ibivyerekeye amakori n'amatagisi umupolisi umenga ntibimuraba uwundi muntu muganga umenga nawe ntibimuraba kugira ngo twese tuzirikane mu byo tujejwe ugwaruka gwakuze ruzirikana ibi vyerekeye ineza yo kuriha amakori n'amatagisi tuce tubikoresha mu buzima bwacu bwa misi yose kuko hanini nico cari carabuze mu Rwanda birerekana neza yuko ikigobere kiriko kirashika kwihangira ubu hasigaye ahubwo ko duca tugira imigwi myinshi ku mashuri menshi kuko ubu tugeze ku mashuri 66 no kuvuga yuko ihangira hanini ari iryo gushira iyo migwi ku mashuri yose y'igihugu turinginga cyane abari mu gisata c'indero bose kugira ngo badufashe uwo mugambi uzoshike kwihangiro twiyemeje. Inkurigira isozera n'amakuru mukuru n'amashinga amateka hamagarira abarundi kumenyesha umugwi w'igihugu jejwe kunwanisha abarundi CVR ivyo bazi kuri kahise ku Burundi. Geras Daniel Ndabirabe yabivuze kuri wa gatandatu
Imwaro aho yarahejeje gukorera ibikorwa by'iterambere rusangi akamenyesha ko kuvugana ukuri gusabana imbabazi ari vyiza ngo kuko biraruhura imitima ya benshi. Ubu turi mu bihe bikomeye by'uko muzi ko hariho wa mugwi ukumenya ukuri n'ukurekuriranira. Urya mugwi uriko urazunguruka mu gihugu cyose basaba bati uwo bazi ibintu uwo bahagize ico yibuka mu byabaye muri kahise k'igihugu nabegere ababwire. Kugenda kubejya ngo babwire ntabwo ari kugenda ngo wiyicishe canke kugenda ngo wivumishe canke wigira igicibwa no kugira ngo wewe tanga imbabazi ku bagusabye ikigongwe. Abagusabye ikigongwe no kugira ngo bakubohore. Urya savye ikigongwe arashaka kwibohora, arashaka kubohora roho yiwe kugira ngo noneho bwa buzima bumwe tuvuga budahera buzobe koko ubuzima budahera. Tureke kwihambirira kuri ibintu byo kuko atari byo. Ntutinye rero kugenda muri wa murwe kugira ngo ubabwire ibyo wobuzi. Ibyo wobuzi no kugira ngo igihugu kibohoke. Ndabifurije ko umwe wese Imana yomugendera imuhumurize. Aya majambo ni jewe ndayavuze. Niyo mpamvu nsavye Imana nti igenderere umwe wese hanyuma imuvane mu bwo imuvanemo ivyo bintu atari ukuri imwereke ukuri hanyuma namwe muyitabe muyigororokere. Kwisaha imwe n'iminota 52 niho turangirije amakuru twabateguriye mwakoze kuba mwayumvirije na Share Bigirimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma yakoze mubandanye muryoherwa n'ibiganiro vya radio Nderagakura umugoroba mwiza mwese murakoze.